dutangiye nawe tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda, amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Imirwano ikaze hagati ya M23 ndetse na FARDC bikaba bikomeye kurushaho kuba bibi cyane. Umuvugizi wa M23 Meja Willy Ngoma avuga ko ibirindiro byabo ahitwa Amabenga biri gusukwaho urufaya rw'amasasu kuva mu gitondo kwa 11 Ugushyingo, abikozwe na FARDC. Nabo avuga ko abafatanije barimo FDLR ndetse n'indi mitwe. Ikaze Meja Willy Ngoma kuri Twitter ahagana saa 4 za mu gitondo yavuze ko FARDC nabo bafatanije barimo FDLR Nyatura babagabyeho ibitero. Meja Ngoma ati FARDC n'abambari bayo kuva mu gitondo bari kurasa ku birindiro byacu biri mu gace ka Amabega. Nubwo twemeye guhagarika imirwano, uburenganzira bwo kwirwanaho ubwo turacyabufite. FARDC ntacyo iratangaza kuri aya makuru. Ikizwi nuko Kinshasa yavuze ko M23 ari umutwe w'iterabwoba ugomba kurwanywa nta kindi. Uyu mutwe wavuze ko niba Kinshasa nta biganiro ishaka ahubwo na Goma izafatwa. Bideri tuyahere kuyavugwa mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarirukanye ejo ku munsi wa gatatu umumenyeshamakuru w'Umufaransa-kazi akorera ikimenyeshamakuru cyandika cy'Abongereza Reuters. Sonia Rollet yirukanywe inyuma yaho yimiwe uburenganzira bwo kubandanya akorera muri ico gihugu. Yari yasabye ubwo ruhusha mu kwezi kw'icenda ngo ashikirize amakuru yerekeye Kongo. Yaremerewe gukora ariko ku makuru y'inama kwihindagurika ry'ibihe yabereye ku mugwa mukuru Kinshasa mu kwezi kw'icumi, ariko yarakirindiriye no kwemererwa kuhaguma. Ku munsi wa kabiri niho yaronka icete kimusaba kwitaba igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Kinshasa. Cyaciye kimwaka pasiporo kimwuriza ubudatevye indege yaja i Paris mu Faransa iciye Addis Abeba muri Ethiopia. Sonia Rollet yavuze ko atasiguriwe icyatumye yirukanwa. Amakuru kuri Somalia, abahinga ba ONU bavuga ko umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wo muri Somalia wongereje iminyuro ukuramwo amafaranga irenze aho wakura mu bikorwa byayo bya misi yose. Uwo muhari ubu wahisemwo gutoza amatagisi ku mabariyeri, ku mazu no ku bari mu bikorwa byo kubaka. Muri raporo yayo nshasha abahinga ba ONU bavuga ko uwo muhari w'iterabwoba uriko urarondera ayandi mafaranga angana hafi umuriyoni umwe w'amadolari kugira ishobore guhemba imishahara abagwanyi bawo. Iyo raporo ivuga kandi ko naho leta iri mu isekeza ryo gusangangura uwo muhari, abo bagwanyi baracashobora kunguruza amafaranga yabo hagati y'amabanki yo muri ico gihugu. Leta ya Somalia yaragabishije abariha amatagisi Al-Shabaab ivuga ko aciye kubiri n'amategeko, ariko abo banyesomalia